Igitabo c'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli igice ca 16. Uko Imana yatoye abayuda nk'umwana w'umutorano. Duhere ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 6. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kunzako riti, mwana w'umuntu, menyesha Yerusalemu ibizira vyaho, uvuge uku niko umwami Uhoraho abarira Yerusalemu, utamamo yawe n'amavuka yawe uri uwo mu gihugu c'i Kanani. So yari umwamoni, nyoko yari umuhetikazi. Mu mavuka yawe umunsi wavuzeko uruzovyi rwawe ntigwagabiwe, ntiwarushe wuhagirwa amazi gutungane, nta wakwirutse mu nyuma na mba, cankwe ngo agushire mutwaye, nta wagushizeko akajisho ngo akugirire akagongwe kugira ngo agire ico agukorera muri ivyo, ngo akugirire ikibabagwe, ariko washiburiwe mu gahinga umunsi wavutseko, kuko waruteye ishishi. Maze nguserutseko mbona ingene ukumbagara mu bisanza vy'amaraso, ndakubarira nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse baho. Mbere narakubariye nti naho uri mu maraso yawe ndaguteretse baho, 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 baho. Amen.